irazimbutse cyane mbere wo yizimya igaca isoma eretse ukayibwira umwanya niyo wahipima ibiro 9 n'inusu. Abantu babana mu nzu batarenga 20 irashobora kubatekera ibyo kurya bibakwiye. Ifise ubwonko bwiga ibyo utetse ukuntu biriko birasha, igashimenya tuyigurishije tuguhana garante y'amezi 15 urisha amafaranga 5,000 canke 8. Murumva yuko hari itandukaniro rinini mugirane. Iyo mbabura rero ikaba ikora kuno gukurikira. Amahoro cyane, nitwa Timote Nico yangereye, nkaba mvuka mu ntara ya Gitega, muri commune ya Ryansoro. Nkaba rero nabubakiye imbabura nyabwonko. Imbabura ifasha mu guteka ibyo kurya ikandi ikabihisha ku mamwe. No kuvuga yuko mu guteka iyo usanga ibyo utetse ibihisha hafi nko kuri gusa. Kuko nk'akarorero iyo iriko irateka ibiro 2 by'ibiharage bya mbere bigoye gusha, bimwe usanga bimara amasahane kugira bishe, usanga ibisha iriye amafaranga 42 y'amarundi. 42 y'amarundi nayaharuriye mfatiye kukungene muri Regideso kilowateri imwe usanga bariko bayigurisha amafaranga y'amarundi 140 ku bantu bafise konteri zo muhira imenaje. No kuvuga usanga amafaranga arayo 142 kugwiza kilowateri ubusa n'ibishe 3 zikenewe kugira ibiharagi ibihishe. Cyane nawo ufatira kuri konteri Regideso baka amafaranga asumbaho konteri commercial. Usanga amafaranga ari make cyane kuko ibiharagi bimaze kuba bihiye kuri kilowateri ubusa n'ibishe 3 kuri konteri commercial usanga umega mu buri kugugwa amafaranga 290. Murumva neza yuko ushifata 290 kugwiza ubusa n'ibishe 3 utora amafaranga make cyane, amafaranga 47. Ushamwumva yuko nk'ibiharagi bisanzweho bijya bisanzwe binyaruka nta n'amafaranga 200 usanga agiye. Rero iyo mbabura akaba nayikoze ku bushakashatsi kuva mu 2022. Nubwo yuko nayimaze ko imyaka 2 ndayiyumvira ukungene yo bikoze, kuko imbere yaho narakontroye nsanga ndiko ndakora ibiharuro cyasanga guteka ikiro cy'ibiharagi ku mafaranga 40 y'amarundi birashoboka. Ndabyandika muri calculatrice ndabona yuko ataherere. Ndabona rero yuko hasigaye kura uko kuntu iyo mbabura yo bayubatse yoshobora guhisha ibyo gufungura ku mafaranga make cyane. Niho rero nashinangura kubaka ubwonko buzoba bujejwe kugira guti gukurikirana ibyo utetse ukuntu biriko birasha kugira imenye umega nkuba ishiramo ukungana. Iyo mbabura rero ikaba ikora kuno gukurikira. Ifise ubwonko bwiga ibyo utetse ukuntu biriko birasha, igashimenya umega nkuba iwuha uko ungana. Bishitse naho ukarika amazi menshi, murazi yuko acashigerage agasebura kaza guseseka. Yoyo ubwo bwonko burakurikirana bukabimenya bugaca bubanza bugakuramo umuriro kugira amazi ntibandanye sesa. Canke naho wasizemwo make bigakama ica yizimya igaca isoma. Murumva yuko idashobora kuzigiza na gatoyi, igumi bikurikirana ku buryo ibyo kurya bisha ku mategeko. Iyo bishitse naho ikagira ugabusanga nkahajya abakozi usanga wabasize muhira agasigasize ibiharage kuziko, hari igihe bishika gatebera mu isoko kuri yo irafise igihande cyayo usiga uyeretse ukayibwira umwanya niyo wahashi igitetse eze guca yizimya. No kuvuga nk'ibiharage nimba wavuga ati je nasize ko ibiharage biteba
reka ndayibwire ko mu masahane biza kuba bihiye niyo yahera iriko irateka ize gusha yizina ikibigira uko nyene irafise ico kibanza. Ikindi naco nuko ibintu vy'icikagurika ry'umuyaga nkuba ataco bishobora gukononera utetse, kubera umuyaga nkuba yaba waragidizo canke wiki ucitse vyamaze gushuha biguma bisha, wica ukora ureka gufundura kugira ubushuhe ntibushe butakara. Murumva yuko nakara karusho gakomeye, kuko naho vyo bibiharagi umuriro ugashika naho woshika isaha yose yiguma ibiteka atangorane. Hama ikindi ntuzeye iyo mbabura ishoboye, urashobora kugira kuyibwira yuko ivyo kurya ugomba ugakaranga igitunguru kitigeze kizigira, irafise aho uyiregerera, nkuko ushobora no kuyereka yubugira iteka amafiriti nayo nyene kashiyahisha ku mategeko. Ikabishobora guteka ivyo kurya byari byo byose, haba ibitoki, haba ibiraya, haba iki. Iyo mbabura ikaba ishobora kugira gute, naho woba wayizimije ivyo kurya biguma bishushe gushika amasaha 12 agahera. No kuvuga yuko uba ufise ubushobozi bw'uko ivyo kurya wabitetse mwijoro ku murango utiri kurasubira kubishusha kandi itabandanije iry'umuriro. Ikindi naco kiranga iyo mbabura nuko ijya umuyaga nkuba gusa, nta makara wongeramo, nta gaze, nta mishafu igaruka. Kandi uko kuntu ijya umuyaga nkuba muke usanga ihishije ibintu yari umuyaga nkuba muke bifise ingaruka nziza, kuko bisha bikunda yuko ufise plaque solaire udasubira kwirigura aja gucomeka ku muyaga nkuba. Plaque solaire y'amawati 100 urashobora kwirigura teka ivyo kurya bigasha umunsi wose. Ikindi kiranga intuze iyo mbabura nuko ihwahutse, ntiremereye, ipima ibiro 9 n'inusu. Ipima ibiro 9 n'inusu. Urashobora ubwaguke ni santimetero 55, guhagarara hotel ni santimetero 60. Isafuriya nini ishobora kwakira ni ishobora gutekera icyarimwe ibiro 3 n'inusu by'umuceri, canke igatekera icyarimwe ibiro 5 by'ibiharage, canke ibiro 5 by'ibiraya, canke ibiro 5 by'ibitoki. Nantoyi yiyo rero urashobora kuyishira ku kuvuga ucu usanga abantu babana mu nzu batarenga 20 irashobora kubatekera ivyo kurya bibakwiye atangorane. Ikindi mu gushusha ni bitumwa, kuko ivyo kurya murabizi uri kurabishusha yuko kurya kuntu wongeramwe amazi bidasubira kuryoha uko byari biryoshe imbere yuko bishusha. Yoyo rero kubera utongeramwe amazi kandi kabishusha bikateba kurya nyene bikarungura, ntiyigere bizigiza kubera ikuzigira byo n'umugani igumi kurikirana ukuntu biriko birashoboye gasha ihagarika ibonye byozigira. Bisha bifasha yuko no mu gushusha ushobora gutekereramo ivyo ku murango no mwijoro, kubera ubuzi neza yuko ubishuhije bizogumana kanovera aho hose gasha kaba karusho yaho, kuko mu gushusha bitwara umuriro mukeyi ugereranije no guteka. Ikindi naco nuko isa neza aho utekeye yagumana isuku, kuko nta mishafi ishobora kuva hehe na hehe ngo igaruke. Ikindi nuko iraramba, kuko tuyigurishije tuguhana garanti y'amezi 15. Mu kuvuga yuko ikintu ushobora gutangira garanti y'umwanya nk'uwo n'imyaka 3-5 kiba coyimara. Hama ikindi naco iyo mbabura umuntu yoshobora kuyifatirako nuko izimbutse, irazimbutse cyane. Mbere wo ibe izobandanye gabanuka, kuko ndiko ndaraba yuko mu minsi itari ya kera cyane ibe izoshigabanuka na gose kayigabura na kabiri. Mugabo mwisho gihe umuntu azoshongeramo ubuhinga aho mu kuyikoresha mu guteka uzogenda kumuwaja wa societe yacu iriko rubaka zino mbabura Sejek,
uzogenda ku muaje wa Sijek ugura abonema y'ukwezi kose ku mafaranga angana n'ibihumbi 5 kugira uyakije ize kwemera kwaka iteke. Kubera ibindi byo isanzwe iteka kuri gusa bisha bisa naho mu guteka uzoburi kukoresha amafaranga ibihumbi 5 canke 8. Murumva yuko hari itandukaniro rinini mugeranije n'amakara ukuntu ubu ayagugwa. Sinzi yuko mwoshobora kugenda kwaka amakara yo guteka ibiharagi ngo baguha amakara y'amafaranga 40 cyangwa ngo mpa amakara y'ijana hama ngo atihishe ibiharagi. Sinzi ukuntu bogufata. Niyo mbabura rero ikaba yakozwe ku bushakashatsi iyo misi yose. Kubera iki byasabye ukwitanga n'uburyo bwinshi cyane, kubera nta giharuro na kimwe shigishwa mu mashuri kitafashije kuva ku muntu uzeye ku mafonction yose ayo mafonction muri mu linéaire ama logarithme neperier yoyo yarakoze cyane gose kugeza yaho nka 70% ya appareil yose yarafashije logarithme neperier hamwe na ya fonction exponentielle. Yego ubundi bintu ishoboye iyo mbabura ni byinshi, reka mbe ndabageza kwibi nongera nshimira abantu batwizeye mu bigo twagiye tuza turasaba mubuzi ariho twashoboye gukura uburyo bwo gufinansa uwo mugambi wo gukora imbabura nyabwonko ihisha ibyo kujya ku mafaranga make cyane. Abandi twoshimira nabo mu mugambi w'igihugu payeje, twongera tunabasaba yuko bashobora kutwongerereza uburyo bwo kugura izindi mashini zibe nyinshi kugira umuntu ashobore gukora amaziko menshi cyarimwe, dushobore kuronka amaziko adukwiye twese ngaha mu Burundi, turonke nayo dushobora mu bindi bihugu nka Tanzania, Kongo n'ahandi. Yego murakoze cyane.